yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye anakuja kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni maneno gani aliyoyatenda Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lishimwe. Haya ndiyo maneno Mungu amenipatia kusema na kanisa. Ndiyo majambo mara ambayo unganisha ndio. Lakini kabla tuzungumze na Mungu, kumbe yuko tuyadapte. Kuna sababu ambazo zimetoka huko Museni. Kafise igaruke kujumteni. Kijiji hao tuseme wale watoto wenu walikuwa huko wanasema ni wasanii. Abana bali hali ya watu batashi. Sijui kama ni sababu tunazipokea. Ziko mtaki mwakieze nasho. Vile kupata mama na wao wanasema ni wasanii. Mmoja waje na batashi. Sijui pia kama hizo sababu tunazipokea. Ziko mtaki hizo kanuni. Sasa tutakapotafakari kwa ajili ya hii maneno. Sasa leo tugomba kwiyumvira kugaya majambo. Na majambo yavuye mu kanwa k'Imana yonyene. Kama nisisahau, nibagiye ile wakati nimeona kisima, nimeona kabisa imefanyika kisima. Narahabona ishengero ryibutse isoko hariya hose. Niliona watu wanajaa wanazunguka kule, wako wanasimama kila mmoja kiko na chombo chake nabonye ishengero ririya umuntu wese afite ikintu cy'igikoresho yifuza kuza kuvoma ndavye abona abantu bifuza kuvoma isobanura ngo ishengero ry'ikiremba sio ry'ikiremba hariho ikintu kininiya Imana igomba gutegura.
mari kikudikira ahantu mari kikudikira ahantu ugomba gukorera aha ntabwo kumubwiko ntabwo nta miryango y'abasiriyo hano ni abantu bagira akamaro barimo n'abarimo bagira akamaro Ariko
iri kumwe nawe. Amen. Kushika sisi Burayi au katikati ya kipasi. Ukija ukiwa hatua wewe tutuni tuya. Iyo religion pale. Ni tukienda na chakula tofauti. Amen. Icho vita anatini tofauti. Hano harima nanone guverinoma y'Uburundi ni Kongo bavuga ko impunzi zose suri hari yewe nafata umugore wanjye n'abana banjye tugiye kushika hano umwana umwe fata uwundi fata yewe n'umugore wanjye tukituntu Munzu yangu ya dada. Amen. 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 Mungu hayuko mtu. Mali sumu. Kusudi aseme uongo. Simama sumu abeshi. Sikuti. Mali sumu. Kusudi akaucheke ukiremo akumahinda kuliza. Uragenda kangariko ufise ijambo unaenda Bujumbura ugende Bujumbura ukujana ugiye Gitega hariya ijambo hariya Musenyi naho nyene harimo amajambo umenye ko Imana idahinduka Imana niyica Imana icyo yavuze yagusezeranye izogishitsa Imana yaravuze naho myaka yorenga naho camezi naho cimezi ariko Imana yavuze Imana yasezeranye izogishitsa yabantu yakoresha Yeremia 47 mrongo wa inasema hivi. Nena mrongo wa havuga ngo yamara se urukute Yeremia 47 yamarase urukute kahoraho we yagutumye kandi horaho ariwe yagutumye yarigeze kurwanya Ashkelon n'abo kw'isesero ry'ikiyaga. Amen. Hapa kwa Swahili nasema hivi, unawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupatia agizo? Natulia Bwana amekupatia agizo, unawezaje kutulia? Bega Imani amaze kukutuma yako kuchukura
nico gituma Imana ifise ikiyaga kiremba kubw'ibyo izo ntambara muhura kandi mwumva Imana yatwara umukozi wayo yimbiye izo nkomezi ziba arizo zizigamye kiremba yiyumviriye ngo ko amaze kugenda kiremba bazoyihonyangirwa bomba yiyumvira ngo bazoja barayisambura bahonye ko bagomba yiyumvira ngo inkomezi z'ikiremba zagiye kuko ngo bararonye kiremba yagiye ukoyo Imana irashobora kumutwara mu za nkomezi yari afise ikacizizana ikazishira mu nama y'ishengero ikacizuma y'akaziringano ikaba Imana ikaguma ifise iyo ntumbero nyene nta n'umwe rero afise ububasha bwo guhindura intumbero y'Imana. Mufatanye n'umugume mufatanye mubana n'ikiremba Imana nizoshishikara sibura ababana n'ikiremba bazi bacamo simuri swede namba urashobora gukora abana mu maso bakoresha so